Mbega mugende mu gihe canje c'imihango nkwiye kwifata gute kugira ngo sinandure ingwara? Mbega mugende mu gihe canje c'imihango n'ayahe makosa nkora akankwegera izindi ngwara zigiye zitandukanye? Nivyo vyigwa ngiye kubafasha gutahura kuri uyu munsi. Abamama benshi canke abakobwa benshi bakunda kwibaza bikabasiga. Turi hano ku bwanyu. Amazina yanje ni Irankunda Nelson, umunyeshure mu gisata c'ubuvuzi arico ca medicine. Abamama benshi rero barandura ama-infection canke bakagira ingorane zitandukanye mu gihe bari mu gihe cabo c'imihango, kuko batazi uko bakwiye kwifata, kuko batazi ibintu bibujijwe canke ibintu vyemerewe muri ico gihe. Rero amaregle amara imisi 3 canke 5 canke 7 biravana n'umukobwa. Rero muri iyo minsi ngiye kubereka uko ukwiye kwifata, ibintu ukwiye guheba, uko ukwiye kwambara, ibyo ukwiye gukora, ndetse ndakwereke n'iryari bisaba ko wihutira gushika kwa muganga muri ico gihe c'imisi ishika kuri 7. Mbere benshi aho benshi bagira imisi 3 canke imisi 5, ariko hariho n'abashika imisi 7. Rero ngiye ndabafashe muri iyo minsi uko ukwiye kwifata. Ngiye ndabereke rero ibintu bishika ku 9 abakobwa benshi bakora bikabateza ingorane. Ndabereke n'ibindi bintu 9 mukwiye gukora kugira ngo mugumane amagara meza. Raba neza ko wamaze gukora subscribe, raba ko wamaze kugira j'aime kugira ngo ushigikire bino vyigwa turiko turacisha kuri ino chaîne. Ikintu rero ca mbere abakobwa bakora kikabatera ingorane z'ama-infection mu gihe bari mu gihe cabo c'imihango, nuko kudahindura agakoresho bakoresheje ku masaha akwiye. Mu gihe uri muri regle, Kotex wakoresheje yaba serviette canke yaba tampo birafise amasaha bikoreshwa. Ukwiye kuyikoresha umunsi wose amasaha 28. Ariko ngira ndabereke, mu gihe wakoresheje serviette ukwiye kuyikoresha amasaha agera kuri 3 gushika kuri 4. Nturenze amasaha 4 mu gihe wakoresheje serviette. Mu gihe wakoresheje tampo naho ukwiye kuyikoresha guhera ku masaha 4 gushika ku masaha 6. Abaye amasaha menshi akwiye gushika ku masaha 8. Nturenze amasaha 8 mu gihe wakoresheje tampo, uzoba uriko wikwegera ama-infection. Hari ababiterwa n'ubukene, hari ababiterwa no kutamenya, hari ababiterwa no kuburanirwa, ariko ugerageze uko ushoboye mu gihe wakoresheje tampo nturenze amasaha 8, kuko uzoba uriko witera izindi ngorane. Mu gihe wakoresheje serviette nturenze amasaha 4, uzoba uriko witera ingorane. Irindi kosa rigira kabiri ni ukwirengagiza ububabare ushobora kuba uriko uragira muri ico gihe cawe c'imihango, kuko ushobora gusanga uriko ugira ububabare ubitewe n'izindi ngwara usanzwe ufise z'ama-infection, ukaca uguma wibaza ngo ni ububabare nyene uriko uragira kubera uri muri regle, ariko ugasanga uriko ubiterwa na endometriose, cyangwa ugasanga ni endometre yawe canke ibihimba vy'irondoka vyawe bitameze neza, cyangwa ugasanga ufise ayandi ma-infection. Benshi baciye baza ngo ni ububabare ariko aragira kubera ari muri regle, ariko ushobora gusanga uriko ubiterwa n'ama-infection ari mu bihimba vyawe vy'irondoka. Rero mu gihe uri kugira ububabare bwinshi, birakwiye gushika kwa muganga. Ntuvyirengagize ngo ni bisanzwe. Kuja muri regle canke kuja mu mihango benshi barababara, ariko mu gihe uri kugira ububabare bwinshi gose ntuvyirengagize. Rero abakobwa benshi baravyirengagiza, kuko usanga bafise izindi ngwara ziriko zibatera ubwo bubabare, atari amaregle canke atari imihango iriko irabatera ubwo bubabare. Rero mu gihe uriko urababara cane, umenye yuko ushobora kuba ufise izindi ngwara canke izindi infection ziriko zigutera ubwo bubabare bukabije. Ikindi ca gatatu twavuga ni ukugukora imibonano mpuzabitsina mu gihe uri mu mihango. Ivyo rero biza gutuma haca haza ama-infection sexuellement transmissible. Mu gihe uri mu mihango kirabujijwe gukora imibonano mpuzabitsina n'uwo mwubakanye, kuko muzoca mwandura ingwara ama-infection sexuellement transmissible.
usanga muriko muranduzanya ama infection hagati yanyu. Ikindi twovuga ni ukutanywa amazi akwiye. Mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango ukwiye kunywa amazi akwiye. Kunywa amazi akwiye birafasha, biragabanura ububabare ndetse bikagabanura n'uburuhe. Kunywa amazi akwiye biragabanura uburuhe. Kenshi uri mu mihango usanga urushe, usanga ufise amabaronema canke kuvyimba inda, kuvyimbanirwa mu nda. Iyo uriko uranywa amazi biratuma iyo baronema ivaho kandi biratuma uburuhe bugabanuka. Nivyo bibiri vyiza vyo kunywa amazi menshi akwiye mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Biratuma ayo mabaronema agabanuka canke agahera, kandi biratuma n'uburuhe buhera. Ico cari ca kane. Ikindi ca gatanu ni manque de repos. Abakobwa benshi mu gihe bari mu gihe cabo c'imihango ntibaruhuka neza. Turiko tubabwira amakosa ashika ku9 abakobwa bakora mu gihe bari mu gihe cabo c'imihango bikabatera izindi ngorane. Rero ikindi ca gatanu bakora ni ukutaruhuka neza. Mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango menya ko ukwiye gufata umwanya ukwiye wo kuruhurira umubiri wawe kuko uba urushe kenshi. Rero abakobwa benshi barafise irikosa ryo kutaruhuka, ugasanga aguma akora uko yarasanzwe akora, yari umudandaza aguma yiruka. Mu gihe ari mu gihe cawe c'imihango usanga uriko bitera izindi ngorane. Ikindi ca gatandatu twovuga ni ukukwambara impuzu zigufata gose kandi impuzu zidahema. Hari impuzu usanga zitarekura umuyaga ukwiye, canke impuzu usanga nyene zigufata gose. Izo ntizemerewe mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Canke impuzu zidatanga umuyaga, izo ntizemerewe ko uzambara mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Ikindi c'indwi ni kureka gukoresha parfum. Kwipoma amaparfe mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango mu bihimba vyawe vyirondoka canke muri iki gihimba co hepfo. Ivyo si vyiza ko parfum canke ama substance chimique bironona la flore vaginale. Rero mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango kwipoma amaparfe mu bihimba vyawe vyo munsi, canke wambaye ijipo ukayipoma amaparfe, impuzu zo munsi ukazipoma amaparfe, ivyo ntivyemewe mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Nico kimwe n'amasabuni ivyo ntivyemewe mu gihe cawe c'imihango kuko ayo n'ama-substance chimique aronona la flore vaginale. Usanga ama-infection ariko akubana menshi mu bihimba vyawe vyirondoka. Ic8 twovuga abakobwa benshi bakora bikabatera ingorane ni kuguma bambaye ya tampo bakarenza amasaha 8. Benshi usanga ariko bayambara umunsi wose ntibahindure. Ukwiye guhindura nyuma y'amasaha, nturenze amasaha 8 ukicambaye tampo mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Uzoba uriko wikwegera ama infection menshi. Ic9 twohereza ko ni mauvaise hygiène intime. Usanga abakobwa benshi batariko baroga, usanga umunsi wose uraheza atoze ari mu gihe cawe c'imihango. Ibyo ni bimwe mu makosa abakobwa bakora bikabateza ingorane nyinshi. Usanga ariko aroga cane akoresheje bya bintu nababwira by'amasabuni. Ibyo navyo biratuma wica ya flore vaginale nababwira. Flore vaginale irafasha abakobwa cane mu kubakingira ama infection. Rero mu gihe uri kuroga cane ukoresheje amasabuni, kenshi birasabwa ko umukobwa ari mu gihe c'imihango yokwirinda gukoresha isabuni zikaze canke produit chimique agressive, canke ugagira ukoga uko nyene atasabuni ukoresheje. Hakoga ukoresheje isabuni ikaza kwica flore vaginale yawe. Birasabwa ko woga atasabuni ukoresheje cyangwa ugakoresha isabuni zidakaze ziterimo ama produit chimique menshi. N'ayo makosa rero 9 abakobwa bakora akabateza ingorane, haba ama infection n'izindi ngorane zitandukanye.
turabe mbega umukobwa ari mu gihe ciwe c'imihango n'ibihe bintu akwiye gukora. Icambere co gukora ni iki twamaze kwandika hano, ni changement régulier de protection. Ako gakoresho uriko urakoresha mu gihe cawe c'imihango gahindure ku masaha akwiye. Nabitomoye neza mu gihe uriko urakoresha tampo nturenze amasaha 8 ukiyambara. Mu gihe uriko ukoresha serviette yikoreshe guhera ku masaha 3 gushika ku masaha 4, nturenze amasaha 4 ukiyambara. Ikindi ca kabiri co gukora ni ukukoga neza uko namijije kwibabwira. Gerageza woge rimwe canke kabiri ku munsi. Gerageza ukoreshe isabuni, aha twavyise ngo savon doux, isabune idakaze gose, kuko hari amasabune usanga arimo amaproduits chimiques menshi, usanga ariko arica ya flore vaginale. Flore vaginale nababwiye ko ifashe abakobwa kubakingira ama infection. Rero mu gihe ukoresha amasabuni, ukoresha ya parfum, wipama ama parfum, usanga iyo flore vaginale uri kurayica, usanga ama infection agufata byoroshe. Ikindi ca gatatu twavuga nizi cyo gukora mu gihe cya c'imihango, nuko kwambara sous-vêtements zitagufata gose, kandi no kwambara sous-vêtements zitanga umuyaga. Birasabwa ko ukoresha sous-vêtements zikozwe muri cotton, izo nizo zitanga umuyaga kandi ziri confortable. Gerageza wambare sous-vêtements itagufata gose kandi irekura umuyaga. Ica kane twavuga nuku koga nako no gukaraba intoke zawe kenshi gashoboka mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Ica gatanu twateguye hano co gukora mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango, no kunywa amazi menshi akwiye. Ivyo namaze kwibabwira muri ya makosa abakobwa bakora, usanga batanwa amazi. Rero mu gutanwa amazi usanga ugira uburuhe bwinshi. Mu gihe utanwa amazi uguma ufise amabaronema, uguma wumva mu nda umenga ufise ibintu bigumye mu nda yawe. Ca gatandatu twabateguriye hano ni manger équilibré, kurya ibifungurwa bikwiye. Birasabwa cyane ko umukobwa ari mu gihe ciwe c'amaregre arya indya zirimwo fer. Izo ndya nazo n'ama épinards n'inyama n'ibindi bitandukanye. No kurya ivyamwa bikwiye n'amaregume, ibibogaboga bikwiye mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Ikindi cindwi ni ukuruhuka uko bikwiye. Wirinde kuguma wiruka, wirinde gukora ibikorwa biruhisha mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango. Gerageza urondera akanya ko kuruhuka. Ikindi c'umunani twabateguriye hano ni ugukora agasiporo gato gato, apana kwiruka mw'ibarabara canke nyimba ukina umupira, apana kuja gukina kabumbu canke kwiruka ibirometero byinshi. Gira agasiporo nyene kajya ko mu nzu, wigorore, wihindukize, agasiporo nyene gato gato umubiri urekure bukebuke, ugorora umubiri nyene, niyo twise faire une activité physique légère. Nyine muhira, mu nzu, mu cumba, kora agasiporo gato gato kiwawe nyene. Ic'icenda twohereza ko nuko woshika kwa muganga mu gihe uri mu gihe cawe c'imihango kugira muganga agusuzume. Kazi cyane, kora subscribe ngaha munsi, ukore na j'aime ndabiguhimbaye, naho utaha.